turabonye Yesu naje imanza ndabihweze bose Yesu naje rero nguko mwongeraje kubivuga haravuzwe amajambo menshi amajambo kandi y'ibintu bimwe byatuvako none rero twaganiriye ikiya cyari kimeze uku kicyari kimeze uku kicyari kimeze uku umata ndatahuye aca rero tutahuranye rero murabizi ikintu twebwe kitubwira abantu batandukanye n'abandi ni iki? Ni imbabazi, siko? Imbabazi nizo kintu kininiya cyane kandi ngo n'Imana yacu ikindi gwije kurengereza ibintu byose ni iki? Imbabazi. Rero dusabane imbabazi nkamwe nuko rero hanyuma duca turazihana tinone natahuye nabi ubundi tinone natahuye ukundi tinone ibyabaye ibyagize byose ungirira imbabazi twazigiraniye rero none rero ibintu byaheze yari shetani. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Mu bintu amashengero atwigisha harimwo guhana imbabazi, gusubiza hamwe, kurekuriranira. Ivyo biri mu vyo batwigisha tugiye gusenga, kandi ni vyiza cane. Ahatari imbabazi nta kazoza keza kabaho. Ivyo rero vyavuzwe na Musenyeri Desmond Tutu hariya muri Afrika y'Epfo, ubu yarashengeye. Nkuko twanye tubibabwira, ikicuka kiri muri Pentekoti cavuye ku ntunganyo y'ishirahamwe rya Sepebu, ishirahamwe rihurikiyemwo amashengero ya Pentekote mu Burundi. Igihe vyatangura vyaravuzwe birasubira biravugwa, abantu ntibari bamenyereye ibintu nk'ivyo, bamwe baravyemeza abandi bikabagora gutahura ukuntu icuka nk'ico co kwinjira mu ishengero rya Pentekoti. Ivyo bavyumva mu yandi mashengero. Habayeho zuguru rero ndende, birazunguruka birasubira birazunguruka, haragera yaho umwungere wa mbere w'Ikiremba yatashe n'umwungere wa mbere w'Ibujumbura bahurira mu gihugu ca Canada, baricara baravugana maze birangira bahanye imbabazi. Hano twamanye uyu mwanya wose twariko turavuga kuri amano n'umuti wabonetse. None rero muhumure kandi ntaho twigeze dutata. Uravyumva? Kuko twebwe twokwivuga kuko twobivugirwa n'abandi. Turi mitwe. Hanyuma rero imitwe irwaye n'umubiri wose urwaye. Kandi umutwe nawo ukize n'umubiri wose ucukira. None rero humura mwebwe, genda mukure muri ayo matelefone. Hanyuma mwakire bishasha. Kandi bindiko ndavuga bica bivugwa ku isi yose. Hanyuma rero nagomba muri aka kanya umuntu wese aba amahoro, yumva ijambo ry'Imana atekaniwe. Rero ndeke kuvuga vyinshi, nk'umwanya umukozi w'Imana w'Ikiremba ashike hano umwungere wa mbere w'ishengero nawe agira ico avuze. Murumva yuko ikicuka cari cahungabanije ishengero, bariko barahumuriza ishengero bati oya vya bintu twabihejeje, za ngorane twazimaze. Iki kintu rero cari cahungabanije imitima y'abakristo.
Waramusa amahoro. Amahoro. Turabonye Yesu naje. Imanze ndabihweze bose. Yesu naje. Rero nguko mungaje kubivuga haravuzwe amajambo menshi. Amajambo kandi y'ibintu bimwe byatuvako. None rero twaganiriye ikiya cyari kimeze uku, cyari kimeze uku, cyari kimeze uku, mata ndatahuye. Acha rero turatahurana. Tahuranye rero murabizi ikintu twebwe kitugira abantu batandukanye n'abandi ni iki? Ni imbabazi. Siko imbabazi nizo kintu kininiya cyane, kandi ngo ni Imana yacu ikindi gwije kurengereza ibintu byose ni iki? Imbabazi. Rero dusabane imbabazi nkamwe nuko rero hanyuma duca turazihana. Tinone natahuye nabi, ubundi ati none natahuye ukundi. Tinone ibyabaye ibyagize byose ungirira imbabazi. Twazigiraniye rero. None rero ibintu byaheze. Yari shetani aje guhungabanya imitima yacu, cyane cyane nga twebwe abarongozi barongoye muri iyi myaka yacu. Shetani ndagomba yuko tugororoka, agomba yuko twohava tuzimiza ishengero tukarijana mu bintu bitari byo. None rero imbabazi zabaye, ahantu haciye bijya byose mwumvise hasuye iryo jambo ry'imbabazi. Imana ibahezagire. Bantu b'Imana, murumva yuko aya majambo yari amajambo meza, yari amajambo atanga ivyizigiro, yari amajambo atera intege, aremesha. Turizigira neza yuko urabona baca babishyira kuri ngurukana bumenyi, hanyuma nayo irabanguka. Aha tujya kuva ngaha bikwisi yose, hanyuma n'ejo tuzobisubiramo kuko niho hazoba ari ishengero rinini. Kaze cyane mwongera. Yesu nashimwe. Amen. Reka subire ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nariko ndabihweza nibaza ko muri abakanadiye bera mugabo nsanga bamwe ndabazi amazina, ndabazi abandi narabigishije no mu gice n'ikabandi narabashingiye. Nta gishasha kiriho ni Burundi. Reka ndeke kuvuga i Burundi ho harimo ubundi ndi muri Afrika. Ndashimira Imana ubwa mbere ko nshitse hano muri iki gihugu bwa mbere. Ubwa mbere nkandagira kuri aka gataka. Mu minsi heze nari ngaho muri ivyo bihugu vyo hepfo, nahamaze kandi igihe kitari gito, amezi 2 n'igice. Ariko ngaha muri Canada sinari bwahashike. Icanezereje gusa nuko umuriro mwarahuye hari utarabazimana, batumye mwiyegeraniriza hamwe. Hariho abantu mwebwe mwibaza ko byoroshe, bamwe baranyandikiye muri mwebwe ngaha, barantelefona sinigeze ndabishura namba. Kuko ivyo nari maze kwakira bivino vyari vyinshi, mu telefone rero sinigeze ndabishura namba. Kandi gituma ntabishura ntaco mwari kumufasha. Abari kumfasha naba noneho duhuriye twafashanije kuko mwebwe ntaco mwari kumfasha. Atari kuvuga gusa umwambo ukarenga ntaco mwari kumfasha. Mugabo ubu twebwe twavuganye ngaha kandi byagenze neza. Hanyuma ikindi naco ntimwibagire yuko uyu muvyeyi w'ikiremba muri iki kiringo co kimwe nanje tudateguye ibintu neza na communauté yose twoyonona.
kuko niwe arongoye inama nkuru y'amashengero ya Pentekoti, nanje nije ndongoye inama nshingwabikorwa. Urumva rero mu gihe twebwe bidupfanye haba hapfuye ibintu byinshi. Nico gituma twaronderanye kugira ngo twicare hamwe tuvugane ikintu cose uko kigenda. Hariho ibindi rero tuzoshishikara gutunganya mutarimo mwebwe, kuko ndakarata ro kuyogora n'ubu ivyo twavuganye kandi tubabarira byose. Twavuganye ko ndakonkiriziye ko byagenze neza, ariko ivyo twavuganye ntidushobora kubibabarira. Twaba tubashimiye kutwumviriza, Imana ibahe umugisha. Ico gihe inyuma y'aya majambo meza meza, umwungere wa mbere wa Pentekoti y'Ikiremba ntivyashobotse yuko ashobora gutahuka, yaciye yitabirayo Imana. Ariko uko yatashe kose murumva yuko itahuka ryiwe ryagenze neza, kuko yagiye bahejeje gukemura ivyari vyabatandukanije, ivyari vyabacanishijemo. Iyumvire namwe iyo yitaba Imana icuka kikiri cuka, vyari kuba bibabaje cane gose, ariko twizera yuko yagize iherezo ryiza, kuko namwebwe murumva yuko aya majambo bahereje ko yari amajambo aryoshe. Ibimenyetso hamwe n'ibitangaza kugirisha ngero ryawe ry'ameyonerekana. Nuko rero umwungere wa mbere w'Ikiremba ntashengeye, ntiyitavye Imana. Cacuka nticahavuye gihera, cahavuye gifata iyindi ntera. Muribuka yuko twagiye turabibashikiriza. Reka mfatire ku vyo twaheruka kubabwira vuba. Murazi yuko vyazungurutse bikazunguruka bigaca ku mushikiranganji bikananirana. Umushikiranganji arafata ingingo arayihindura, hanyuma birateba naho bishikira umukuru w'igihugu, hanyuma umukuru w'igihugu arafata ingingo ya nyuma. Iyo ngingo ya nyuma y'umukuru w'igihugu muheruka kuyibona mwese ivyarimwo, twarabibabwiye, aho umukuru w'igihugu yategetse umushikiranganji gufuta canke gusubiramwo ingingo yari yafashe y'ukwaka presidente ishengero rya Pentekoti y'Ikiremba. Ivyo vyarabaye, ubu barayisubijwe. Ariko umukuru w'igihugu yaciye ategeka ko basubira ku rutonde rwa kera, amategeko canke stati ya sepebu igasubira ku rutonde rwa kera, igasubira kugengwa n'itegeko rya kera, itegeko ryahora ribagenga bataraja muri ibi bibazo. Mu cigwa rero giheruka narababajije nti none ko iyi ntambwe ibaye, mwibaza yuko intambwe ikurikira yoba iyahe? Intambwe ikurikira kwari uko hatumwako inama y'abungere kugira ngo bigire hamwe iki kibazo cyo gusubira ku mategeko ya kera nk'uko umukuru w'igihugu yabibasavye. Uno munsi rero tugomba tubabwira ukuntu J4 iheruka kwandikira urongoye inama nkuru y'amashengero kugira ngo atume kw'inama bige ivyo bibazo. Reka tubirabire mw'ikete bamwandikiye. Iri kete ryanditswe itariki 19 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, ryandikirwa Ikiremba. Ryanditswe na J4, igizwe n'amashengero ya Kiremba, ishengero rya Pentekoti rya Kagari, ishengero rya Pentekoti rya Gashikanwa, n'ishengero rya Pentekoti rya Kirundo. Abo vyamenyeshejwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, nyakubahwa umushikiranganji wa mbere. Riravuga riti: kuri nyakubahwa umwungere wa mbere Pasiteri Ngenda Jacques w'igishiha. Igishiha ku batahazi ni mu ntara ya Makamba, muri komine Vugizo. Imvo ni gutumako inama nkuru y'ishirahamwe sepebu. Nyakubahwa mwungere Agakwabo,
turi n'iteka ryo kubandikira tubasaba gutumako mu kiringo kitarenza indwi imwe inama nkuru y'ishirahamwe sepebu. Ivyihuta vyoja ku rutonde rw'ivyigwa n'ibi bikurikira: gushiraho inzego mfatakibanza, ico ni ca mbere. Ica kabiri, gushiraho umugwi ujejwe gutegura amategeko ngenderwako y'ishirahamwe sepebu hisunzwe ibwirizwa rigenga amashirahamwe adaharanira inyungu ryo mu 2017. Ubwa gatatu, kutubahuka kugarukana Pasiteri Hakizimana Nikora mu nzego zirongoye sepebu canke mu mugwi n'umwe. Ubwa kane, n'utuntu n'utundi. Mu nzandiko zerekeye iri kete murabona ko ari ivy'inkoramutima bikwiye kwigwa vuba kugira ngo ubuzima bw'ishirahamwe bubandanye neza. Turangije tubashimira ko mugiye gushira mu ngiro ivyo tubasavye, na cane cane ko ariyo nzira irashe yo kuvavanura n'amatati tumazemwo igihe kitari gito mu mashengero yacu ya Pentekote. Imana nibahezagire, ibaje imbere, ibakoreshe ivy'ubuhizi nk'uko muri bake b'inararibonye bazi iyo amashengero yacu yavuye. Ishengero rya Pentekote y'Ikiremba barashize ku mukono, ryo mu Kirundo barashize ku mukono, Gashikanwa barashira ku mukono, Kagari barashira ku mukono. Vyamenyeshejwe kandi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abungere ba mbere n'aba kabiri b'amashengero ya Pentekoti mu Burundi. Voilà, ubuheruka rero twari twababwiye duti intambwe mubona yokurikira yobiyaye kugira ngo ivyo umukuru w'igihugu yababwiye bishigwe mu ngiro. Voilà, iyi niyo ntambwe rero yategerezwa gukurikira. Reka twumve inyishu uyu mwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekoti ry'Igishiha yabishuye. Turaheza tugira umwihezo mutoya gusa muhejeje kumviriza inyishu yabahaye. Iri kete hariko logo ya sepebu igira iti ishengero rya Pentekoti ry'Igishiha, ryanditswe igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa kane mwaka 2025. Bimenyeshejwe nyenicubahiro Ry'abarundi umukuru w'igihugu c'u Burundi i Gitega. Vyamenyeshejwe kandi umushikiranganje wa mbere hamwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Riravuga riti kuri aba bakwirikira. Aha nta titre zabo bashizeko amazina yabo gusa. Kuri aba bakurikira: Nirikana Eliakimu Kiremba, Ndayishimiye Jean Marie mu Kirundo, Bigirabagabo Joel Kiremba Gashikanwa, Sinzi kubaza Kanuto Kanite Ingozi, Ndarurereye Stani mu Kagari. Imvo inyishu kwikete mwandungikiye munyandikiye Ikiremba kwigenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa kane mu 2025. Banyakubahwa bantu b'Imana, ndabaramukije amahoro. Nagira ndabamenyeshe ko naronse urugwandiko mwateyeko imikono muntegeka gutumako inama nkuru y'abungere barongoye ishirahamwe ry'amashengero ya Pentekote mu Burundi sepebu. None inyishu y'iri kete iri mu ngingo zikurikira. Ubwa mbere, nihweje neza ivyo muntegeka gukora nsanga mwarenze akarimbi cane, kuko mwishize hamwe nk'umugwi wikuye mu bandi ariko utazwi n'inama nkuru yacu ya sepebu. Eka mbere ndakeka ko n'igihugu coba
kitabazi mu mategeko nk'urunani rw'amategeko, kiretse nimba mwoba mwagize idini rishasha atari Pentekoti tuzi kandi turimwo. Vyongeye ndakeka ko mwoba mwaramaze guta urutonde ngenderwako n'akarangamutima, eka mbere n'indero tugira ko nk'abapantekoti mu Burundi, kuko murazi neza ko twebwe ata muntu yiha uburongozi bw'igikorwa ico arico cose c'Imana. None murazi ko dufise uburongozi twitoreye kandi namwe mwarimwo, kuko ndavyibuka neza ko n'umwungere wa mbere yitavye Imana ndi ku nkiko Eliya yarinze ashengera ejo bundi ari we arongoye inama nkuru. Amaze gushengera inama nkuru yarakoranye iramusubiriza. Murazi ko kandi n'imbere yuko yitaba Imana yari afise icegera ciwe, kandi n'ubu uwo mwungere muramuzi. Kunsaba rero ngo ntumeko inama nkuru y'abungere barongoye amashengero ya Pentekoti mu Burundi basizwe amavuta kandi nubaha cane, mbona yuko mwamaze guta umurongo. Twebwe twamye twubaha tukubahiriza abaturongoye. Arico mubaza mukwiye kwama mwandikira barya nyene kandi mububashe, kandi uburongozi bwose buva ku Mana. Jewe rero nta bubasha eka nta n'ugushaka mfise mu mutima ko gutumako iyo nama, nta n'ivyo no kubahuka. Ubwa kabiri, muri urwo rwandiko rwanyu munyandikira muntegeka mbere ivyo noshira ku rutonde rw'ivyigwa muri iyo nama, ariko nagomba ndabamenyeshe ko atabubasha mufise bwo kunyandikira muntegeka ivyo nokora, kuko mwebwe murazi ko mwatwandikiye amakete mu misi iheze. Muri ayo mwaramenyesheje ko ubu musigaye mufise abandi bantu babasubiriye mu burongozi bw'ishengero. Abo rero ko aribo muvuga ko bazwi n'amategeko, mwobareka akaba aribo bakora ivyo mwahora mukora, akaba ari nabo bandika amakete, kuko mwaratumenyesheje n'amazina yabo. Jewe nk'umwungere w'inararibonye nari nzi ko nyabuna mutwandikira mutumenyesha umunsi w'ubutumire aho muzobashikiriza uburongozi bw'ishengero ku mugaragaro, natwe tugaca tubarambikako ibiganza nimba koko uko ariko inama z'abapasitori zabishinze, na cane cane ko tubona ko ishengero rya Pentekoti misiyoni za Kiremba na Kirundo zitagira abungere, kandi ko n'umwungere wa Kagari atari we yanyandikiye. Jewe mbona yuko mwoba mwibagiye urutonde n'ivyizerwa vyacu, kandi n'ingene twamye dukora mw'ishirahamwe ryacu, ngira mwaravyibagiwe. Mworondera abakozi b'Imana b'ukuri muri mwebwe bakabibibutsa ivyo ndababwiye. Murumva ko rero atabubasha mufise bwo kunyandikira munsaba bene ibi. Iciyumviro n'icifuzo mufise ko sepebu
iba ishirahamwe nk'uko mubinyandikira, ivyo jewe ntavyo nzi. Ico nzi nuko twamanye inama nkuru y'abungere barongoye amashengero ya Pentekoti mu Burundi sepebu, kandi turafise amasitati ya sepebu nk'uko namwe nyene muyafise. Ibikorwa dukorera muri sepebu navyo turabizi kandi biranditswe kuva kera cane. Sinzi ko mwoba mugomba kunshira mw'ishirahamwe rishasha mwita sepebu ASBR ku nguvu. Ivyo murumva ko bidashoboka. Inama nkuru yacu ntavyo yashinze, none namwe ntimwoshobora kuyisubirira muri runo rwandiko rwanyu. Inzego z'ishirahamwe ry'amashengero ya Pentekoti mu Burundi sepebu zirazwi kandi namwe murimwo, kiretse mwikumiriye. Niyo hagera gusubiriza inzego izo twitoreye, bazoduhamagara, kandi nta nzego mfata kibanza jewe menyereye mw'ishirahamwe ry'amashengero ya Pentekoti mu Burundi sepebu. Ibi navyo nyene ndabibona nk'ingendo nshasha mwadukanye mugomba kuzana muri kominote imaze imyaka 90. Umugwi musaba gushiraho ngo woba ujejwe gutegura amategeko y'ishirahamwe, jewe sinzi ivyo muriko murondera, kuko amategeko atugenga turayazi kuva kera, sivyo twigishwa. None iyi mvugo yo kuntegeka mwoyireka, kuko murazi ko twebwe atamugararizo dukoreramwo. Voilà, ndabasabe nshimitse nk'uko mwanyise inararibonye, muhagarikire ngaho ivyo murimwo, mugaruke nyabuna mu ruhongore rw'umuryango twamyemwo kuva mu 1935. Muriko mwikuramwo mutumbereye ivyiyumviro bene ibi. Ivyo murimwo ntaho twigeze kubibona mw'ishengero rya Pentekoti. Ivyo ndabibabwiye nk'inararibonye. Urugwandiko n'inzigo y'akazikira mwanka Pasiteri Hakizimana Nikora naho ruzobashikana, kandi rwamaze kubabera icaha. None ko yatowe n'inama nkuru yacu ngo atubere umunyamabanga mukuru n'umuserukizi imbere ya leta, nk'uko twamye tubikora kuva kera cane, akaba afise ikiringo yatorewe co kimwe n'izindi nzego. None mwebwe mumwankiriki? Ahubwo nyabuna mwisuzume, muve mu rwanko bene uru rutari rukwiye kuranga abakijijwe. Urya arafise urwego nshingwabikorwa rukurikirana ibikorwa vyiwe. Iyo bikenewe nabo batuzanira raporo yiwe mu nama nkuru yacu. Mwirinde gutyoza uyu mukozi w'Imana nk'uko tumaze igihe tubibona mubikora. Yashizweho n'inama nkuru yacu, azosubirizwa hageze, kuko arafise ikiringo yatorewe co kimwe n'izindi nzego twatoreye hamwe namwe. Iyo ni impanuro ndabahaye nk'inararibonye. Murangiza muntegeka ko noca nshiraho
utuntu n'utundi, ariko nagira n'ubu ndabamenyeshe ko atanama nk'iyo notumako canke ngo mbemwo, kuko turazi umurongo dukorerako. Muri make rero inyishu tubahaye ni oya, nta yindi twobaha na mba. Impanuro nazo z'inararibonye nazibahaye, icompa mukazikurikiza mwoba mubaye abahigwe. Ndangije ndabasaba yuko mwokwisubirako vuba, mugasubira mu nzira abapantekoti bamye bacamwo, niyo ishika. Izo nzira ntizishika na mba. Aho akaba arangije. Bigizwe n'umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekoti misiyoni ya Gishiha, Ngenda Jacques, Ngenda Yakobo. Bo murumva rero bantu b'Imana ivya Pentekoti aho bigeze. Bamwe bati iri kete ririko logo ya sepebu. Aha aya majambo ntashobora kuba yanditswe n'umunyamabanga mukuru wa sepebu. Kumbure umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentekoti ry'Igishiha akaba yashizeko umukono. Abo ni bamwe. Abandi bati amajambo ari muri rikete araremereye, biragaragara yuko shetani ariko arafata umurongo ukomeye mw'ishengero rya Pentekoti. Ibyagize byose ungirira imbabazi, twazigiraniye rero. None rero ibintu byaheze, yari shetani aje guhungabanya imitima yacu, cyane cyane nga twebwe abarongozi barongoye muri iyi myaka yacu. Shetani ndagomba yuko tugororoka, agomba yuko twohava tuzimiza ishengero tukarijana mu bintu bitari byo. None rero imbabazi zabaye, ahantu haciye bijya byose mwumvise, hasuye iryo jambo ry'imbabazi. Imana ibahezagire. Tudateguye ibintu neza na kominote yose twoyonona, uko ni warongoye inama nkuru y'amashengero ya Pentekoti, nanje nije ndongoye inama nshingwabikorwa. Urumva rero mu gihe twebwe bidupanye habapfuye ibintu byinshi. Ozera twebwe twigisha imbabazi, gusubiza hamwe no kurekuriranira. Voilà, ivyo nivyo bigize abantu b'ubuntu, nivyo bigize abantu bubaha Imana. Ivyo kandi tuguma tubihanura ababungere ko boca bugufi, bagasubira bakicara hamwe, bakaraba neza ukuntu botorera inyishu bino bibazo. Aho byagenze nabi bakahakosora. N'ahandi aya majambo turiko turumva abandanije, bazoba bariko batera impigi shetani kugira ngo ishengero risambuke. Kwicara hamwe, kwigira hamwe ibibagoye, gukosora amakosa yabaye mu bugwaneza, bifashishije ijambo ry'Imana, vyoba vyiza cane, vyoha n'igicapo ciza abo barongoye nabo mu gukemura amatati canke ibibazo bafitaniye, bisunze uko abarongozi babo babikoze. Boba babereye itara. Ariko ndasubira nkibaza nti, hamwe ikicuka cobandanya uko, ababungere bakabandanya batumvikana, bakabandanya baterana amajambo nkaya, mbega ejo bosubira kwigisha abakirisu ku mbabazi? Bosubira kwigisha abakirisu ku vyerekeye ubutungane? Bosubira kwigisha abakirisu ku vyerekeye ingene boshobora gukemura amatati abatandukanya biciye mu nama n'ingingo? Mbega wewe wo kwigisha abantu ivyo nawe udashoboye?
mwebwe namwe mushoboye gukurikirana iki cigwa c'uno musi muvyumva gute? Iki kibazo ca Pentekoti mucumva gute? Mu gihe umukuru w'igihugu amaze gutanga intumbero y'icokorwa hanyuma kikaba kitariko kirakorwa, muvyumva gute? Ubu ababungere icigwa co kwicisha bugufi bazoca bagita ntibazosubira kucigishako? Ndibaza nti none ibi bintu bibandanije uku ababungere ntibace bugufi, ibi bintu vyoshikana ishengero he? Okay, mwebwe namwe mubibona gutega abagenzi? Gira ico mushikirije nuko ijambo ni rwanyu. Reka twibandanize rwa rugendo rwacu rero, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Kandi wowe utaragira subscribe nturengane utayigize, ufyonde kuri like, kuri j'aime, ufyonde no kuri kakazogera kugira ntihagire icigwa na kimwe kizosubira kukurengana. Ibigo y'Uburundi ntinanze ndagahanwa, umuti wavyo nawundi atari ikiyago, hamwe mwicara mukaganira uti ibi navyo numva ibi navyo ndavyumva, umwe akarekura n'uwundi akarekura, ijambo rigaheza uwo rikaba umunoni, vugana ikiyago n'ikindi. Kutavugana n'isoko ry'amazimwe, raba muyage muzibukira ivyo bimene, ijambo ririca ritishe naho rigakiza, vugana ikiyago n'ikindi.